umukenge usangire ikiyago usangire kagasato iyo niryo ragi ry'abasogokuru dukunda Uburundi n'igihugu ciza cane. nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ari kumwe n'umutambukanyi wiwe baraganutse bava mu rugendo rwari rwabashikanye mu gihugu c'u Buganda be n'igihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Mu gihugu c'u Buganda nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yari yitavye inama yabaye ku magenekezo ya 19/0. Inama yari igira 19 ihuza abakuru b'ibihugu n'amareta bari mu mugwi bise ko ari umugwi ataho wegamiye mu vya politike, ni kuvuga ushira imbere cane cane amategeko agenga ishiramwe mpuzamakungu ONU. Muri iyo nama nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ari kumwe n'abagenzi we yararonse ako karyo ko gushikiriza kandi uko Uburundi bwifashe be naho buhagaze, aho yashimangiye yuko igihugu c'u Burundi ataho cegamiye koko ahubwo gishira imbere iterambere ya bose kuri bose, aho yashimangiye yuko ashigikiye ko ibihugu vyose bigira amahingwa ngana mu vyerekeye ubutunzi, ku vyerekeye hagati y'akazi na muntu, amahingwa ngana ku vyerekeye iterambere bataravye ubunini canke izindi nguvu ico gihugu kiba gifise mu butunzi canke iyindi mvo. Ico rero akaba ari naco kigize umutima w'ibihugu bikoranye bihuye muri uwo mugwi. Ikindi caranze iyo nama n'amatora yugiye kurongora uwo mugwi. Uwo mugwi ukaba waruhora urongowe n'umukuru w'igihugu wa Azerbaijan, ubu naho hakaba hatowe umukuru w'igihugu w'Ubuganda kugira ngo awurongore mu myaka 3 iri imbere. Aho mwomenya yuko igihugu c'u Burundi naco kiri mu bihugu vyatowe kugira ngo bije mu kibanza c'icegera ariko mu bihugu vyo ku mugabane wa Afrika. Ikiringo co kurongora umugwi nisha imyaka 3, ariko kubera ko imvo zikiza Covid cari cateye uwo yasubiriye mu ndumane akaba ari yarongoye uwo mugwi imyaka 4. Kara karyoreye ko kuri nyine icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ko kumukeza kandi no kumenyesha yuko Burundi buzobandanya kwifatikanya n'ibindi bihugu vyose biri muri uwo mugwi kugira ngo bibandanye biteza imbere agateka k'ibihugu vyose ku rugero rungana.
muri iyo nama ibihugu biri muri uwo mugwi harimwo n'igihugu c'u Burundi vyarateye ivyatsi ingwano ziriko ziribonekeza hirya no hino ku isi na cane cane mu gihugu ca Palestine, aho mbere vyasavye bishimitse yuko imigwi itariko iravuga rumwe yotorera ibibazo vyavyo biciye mu biganiro, gutyo abenegihugu ataco bariko barazira bareke gupfa kumvo zidafashe kandi zitaberekeye. Bavuye muri iyo nama nyenicubahiro umukuru w'u Burundi yaciye aja muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, arekejwe kandi n'umutambukanyi wiwe kugira ngo aje gushigikira mugenzi we yatowe n'abenegihugu kugira ngo asubire kandi kurongora igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, naho akaba atarundi atari nyenicubahiro Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ari kumwe n'umutambukanyi wiwe binjiye mu kibuga c'inkino aho habereye ivyo birori vyo kwimika umukuru w'igihugu ca Kongo, yakiriwe n'impundu nyinshi cane, amashi menshi cane, aho vyagaragaye koko abenegihugu bo mu gihugu ca Kongo babonye muri bo igihugu kigenzi, babona igihugu kivukanyi, igihugu bakunda kandi kibakunda. Kari akaryo rero ko kuri nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi n'umutambukanyi wiwe ko kubandanya kandi bashimangira yuko igihugu c'u Burundi ari igihugu kizokwama gifata mu mugongo igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, kuko basanzwe ari ibihugu bifise ubucuti kuva kera, eka mbere kuva mu gihe ca gikoroni aho vyitwa yuko ari igihugu kimwe, akarere kamwe kagize n'u Burundi, u Rwanda be n'agace ka Kivu y'epfo. Rero igihugu ca Kongo n'igihugu c'u Burundi vyasangiye vyinshi kuva muri kahise, n'ubu bakaba nyenicubahiro umukuru w'u Burundi yarashimangiye yuko ari ibihugu bizokwama bifatanye mu mugongo kugira ngo vyiteze imbere, ariko no kugira ngo amahoro n'umutekano bisasagare muri ako karere. Hambavu yaho nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi nk'usanzwe ari imboneza w'umugambi ugwaruka amahoro n'umutekano muri Afrika, yaronse akanya ko kuganira n'ugwaruka rwo muri ico gihugu. Yafashe akanya kugira ngo baganire, abatekerera impanuro, eka nabo bamushikirize akababakiye ku mutima. Muri ico kiyago ugwaruka rwo muri ico gihugu mu vyo gwashikirije ahanini yari mitwarariko kuvyerekeye amahoro n'umutekano mu gace kagize ubuseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ikibanza c'ugwaruka mu migambi y'iterambere y'igihugu, eka n'ibindi vyotuma ugwaruka rushobora nago kugira ico buterereye mu iterambere, kuko iterambere iheza ikarugaruka ko bo bariko bubaka umugabane wa Afrika twifuza kubona ejo. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yabatekereye impanuro nyamukuru yabasigiye nuko bokorera mu runani, bagafatana mu mugongo, bakajana mu iterambere, kuko hagiye haracaho imigwi ariho umwasaca. Mu bibazo vyose vyoba bibahanze, haba ubukene, haba amahoro n'umutekano, yabasavye yuko bahagarara amagabo bakagwanya ubukene bivuye inyuma, bakagwanya kandi n'ikintu cose cobacanishamwo canke cobateranya. Kuvyerekeye amahoro n'umutekano, nyenicubahiro Varisto Ndayishimiye akaba yemereye ugwaruka rw'ico gihugu yuko ataco atazokora kugira ngo ijwi ry'ugwaruka rishobore gushika kure, ugwaruka rushobore kuronka ikibanza mu bigambi yose itunganywa ku bw'iterambere ry'ibihugu bigize umugabane wa Afrika, eka no mu vyerekeye amahoro n'umutekano, kuko ari wo mushinge w'iterambere kandi ariko kazoza kejo. Arabasaba yuko buhaguruka bakagwanya ubukene, bakaduza iterambere ya Afrika, kuko ibikenewe vyose biriho, haba ubutunzi, ubutare, haba inguvu, haba ubwenge, eka vyose barabifise mu ntoke, igisigaye nuko gusa bakorera mu runani. Inyuma yaho nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ari kumwe n'umutambukanyi wiwe bakiriwe ku kirimba c'umukuru w'igihugu wa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho bashoboye kubonana mu mwiherero. Umukuru w'igihugu c'u Burundi n'umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo babonyeho akaryo ko gusura kuganira ku migenderanire myiza isanzwe ihari n'ingene babandanya bayitsimbataza, eka kari n'akaryo ko gusubira kumukeza ubugira kandi kubona abenegihugu ba Kongo barasuye kumwizera ngo arongore ico gihugu.
hambavu yaho nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe nyene yabonanye na nyene icubahiro umutambukanyi w'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi naho nyene kaba kakaye akaryo ko kumukeza mugenzi we eka no kubandanya bashigikirana mu bikorwa vyo guteza imbere ineza ry'umukenyezi n'ibibondo kuko ari ibikorwa basanzwe basangiye mu mashirahamwe mpuzamakungu nayo mu karere arimwo abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu vya Afrika. Son Excellence Evariste Ndayishimiye, chef de l'État burundais, accompagné par Son Excellence la Première Dame, vient de revenir d'un voyage qu'il avait mené en République d'Ouganda ainsi qu'en République démocratique du Congo. En République d'Ouganda, il était parti pour prendre part au 19e sommet du mouvement des non-alignés, un sommet qui a eu lieu à Kampala après 4 ans et un sommet qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement chaque 3 ans. Ce sommet avait pour objectif d'évaluer le pas déjà franchi dans les principes de ce mouvement, des principes qui sont basés sur la non-ingérence, sur l'intégrité territoriale, sur l'égalité ainsi que la promotion des droits humains. Bref, les principes de la Charte des Nations Unies qui promeut que tous les États sont égaux, indépendamment de leur niveau de développement, indépendamment de leur superficie ou indépendamment de tel ou tel autre critère qui puisse renforcer leur puissance. Lors de ce sommet, le chef de l'État burundais s'est joint aux autres chefs d'État de ce mouvement pour réitérer la position du Burundi qui soutient la Charte des Nations Unies et qui soutient le fait que tous les États, indépendamment de leur puissance, comme je venais de le dire, de leur taille ou de leur développement, sont égaux et doivent avoir les mêmes droits et les mêmes chances, les mêmes facilités aux principes de développement dans les organisations internationales. Ce sommet a été également marqué par l'élection du nouveau bureau, ce mouvement qui était présidé par le chef de l'État d'Azerbaïdjan est désormais dirigé par le chef de l'État de la République d'Ouganda. Je soulignerai là que le Burundi assure la vice-présidence parmi 4 autres pays au niveau de l'Afrique. Ce sommet a également offert l'opportunité aux chefs d'État de mouvements des non-alignés, y compris le chef de l'État burundais, de condamner fermement les violences qui s'observent un peu partout dans le monde et particulièrement en Palestine. Ils ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et ont encouragé les parties à trouver des solutions à leurs divergences par des voies pacifiques et diplomatiques pour éviter que le sang de victimes innocentes ne soit coulé pour des raisons dans lesquelles ils n'ont rien à voir. Après ce sommet, le chef de l'État burundais s'est rendu en République démocratique du Congo pour participer à la cérémonie d'investiture du président réélu, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces cérémonies ont eu lieu au Stade des Martyrs en date du 20 janvier 2024. Ces cérémonies se sont déroulées au Stade des Martyrs aux dates du 20 janvier 2024. À l'entrée du chef de l'État burundais, accompagné par la Première Dame qui venait soutenir le chef de l'État de la RDC, une foule immense a acclamé de joie et l'a accueilli par une pluie d'acclamations et de cris de joie qui manifestaient la joie du peuple congolais à voir un pays frère, un pays ami, un pays allié depuis de longues années. La présence du couple présidentiel était également un signe éloquent qui témoigne le soutien et l'excellence des relations bilatérales et de coopération entre la RDC et le Burundi depuis de longues dates, sachant déjà que depuis l'époque coloniale, le Burundi, le Rwanda et le Sud Kivu étaient une seule entité, où d'ailleurs Bujumbura était la capitale cosmopolite de cette entité-là, ce qui manifeste la solidarité de ces pays depuis déjà de longues années. C'était également une occasion pour leur excellence de se réitérer mutuellement l'engagement respectif d'être solidaires et de se tenir main dans la main dans les efforts de développement ainsi que dans les efforts de stabilisation de la paix et de la sécurité sur leurs territoires respectifs. Lors de son séjour, le chef de l'État burundais a rencontré la jeunesse de la RDC en sa qualité de champion du programme Jeunesse, Paix et Sécurité de l'Union africaine. Ils ont eu un temps
élargi, d'échanger, mais également pour le chef de l'État de leur prodiguer des conseils et pour les jeunes de leur soumettre leurs préoccupations. Parmi les préoccupations levées étaient particulièrement les questions relatives à la paix et la sécurité à l'est de la RDC, ainsi que la place allouée à la jeunesse sur la table de décision et dans les projets de développement qui sont planifiés. À cet effet, le chef de l'État burundais leur a laissé un message clé, celui d'être solidaire, celui de travailler en synergie afin de lutter d'abord premièrement contre l'ennemi commun de l'Afrique qui est la pauvreté et aussi de lutter contre tout ennemi qui viendrait troubler la quiétude de la population. C'est eux les premiers répondants de la paix, de la sécurité. Il leur a appelé que c'est eux le pilier du développement, que c'est eux le futur de l'Afrique et que c'est eux la force vive du continent et de la nation, de la RDC particulièrement, dans les efforts de maintien de la paix et de la sécurité et dans les efforts de développement. Ils sont non seulement bénéficiaires, mais également ils sont surtout des acteurs, car c'est eux qui sont encore dynamiques et qui ont aussi des idées à contribuer afin que la RDC puisse recouvrer sa paix et sa sécurité et que la RDC puisse également tirer profit du potentiel, un potentiel qui est énorme vu sa richesse en ressources minières, vu le dynamisme de sa population et vu également l'intelligence de sa population. Rien n'empêcherait que ce pays soit un pays développé et qu'il entraîne également conséquemment le développement de l'Afrique. Il leur a promis d'être toujours à leur écoute et d'être leur ambassadeur, de porter loin la voix de la jeunesse afin qu'elle soit considérée sur la table de prise de décision, quels que soient les domaines. Après la rencontre avec la jeunesse de la RDC, le chef de l'État burundais, accompagné par son Excellence la Première Dame du Burundi, ont été reçus au palais présidentiel par son Excellence le chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, et son Excellence la Première Dame de la RDC. C'était une occasion pour eux de les féliciter encore pour la confiance renouvelée à la magistrature suprême de la RDC et de réaffirmer également leur engagement respectif à continuer à renforcer la coopération bilatérale afin de porter nos deux pays respectifs vers un développement et ainsi stabiliser la paix et la sécurité sur tout le territoire national. Pour leur Excellence les Premières Dames, c'était une occasion également de s'engager, de renforcer encore, de réitérer leur engagement à collaborer dans la mise en œuvre de leur mission de promouvoir le bien-être de la femme et de l'enfance.